twese twishyire mu maboko y'Imana isumba byose. Imana imugisha myinshi ikagabanije mwese banezerwe cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana imugisha rwose kandi yakoze yatuzanye ingoro yayo, turishimiye cyane. Dushimiye kandi uburyo bwinshi dukomeza kutwitwararika izina ryayo ryubahwe. Dushimiye kandi ko yaturinze n'isangano twabonye ingene byagenze. Imana yakoze izina ryayo ryubahwe kandi bahezagire cyane mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turarinda tuti ntundengane mukiza we. Imana ihezagire buri wese yashoboye kwinjira hano kandi buri wese abone umuhezagire uva mu izina rya Yesu Kristo. Ntundengane mukiza we.
n'ibyiza byinshi wadukoreye mwami watugize bazima kugira ngo tuze guhimbaza izina ryawe amahoro watugize neza kandi twiteze guhezagirwa nawe turagushimiye cyane ubwitange bwawe ngere tubere amaso ijoro n'ijoro turagushimiye ne ukwitwarira ukatwemeza ko turi abana bawe imana ishoboye byose tugize n'inkunga zawe mwami tuzanye amashimwe mu mutima yakiriye wakira isengesho ryacu riri mu bavu tumotera neza tubabare ibicumuro byacu byose amaraso yawe atweze intege zawe tuzirangize ibi byose twakoze bitabwe mu kiyaga cy'ukwibagiza maze duhagarare ku musozi hejuru y'udutwe tw'ibigaragazo twese tunesheje intambara urakoze dushimiye kuzogaruka kwawe vuba turavuze tuti kaze birimo umugisha n'ibikoraniro ugendere umwe kuri umwe twese ntagire n'umurengana ariko imigisha ibikomoka igorogota itugere ko twese mu izina ry'umwana wacu Yesu Kristo amen amen. Imana ibahezagire cyane ibahe umugisha mwinshi cyane ibahe umugisha mwinshi amen. Imana ibahezagire cyane turaririmbira Imana n'umutima wacu wose tuti maze hageze ku kagoroba Imana ibiki ku muhanuzi Imana yarakoze yatwikiye umuhanuzi yarakoze n'ishimwe cyane yarakoze yatwikiye umuhanuzi turayishimiye cyane yatwikiye ijambo ry'igihe muzoze muribuka ko Imana yatukunze twishimire gusumba abandi bose amen. Maze hageze ku kagoroba Imana ibiki ku muhanuzi yegariye imfungurwa zikwiye Imana yarakoze turayishimiye cyane amen.
gatatu duhagaze imbere y'Imana ngo duheshe icyubahiro. Hébreux chapitre 3 turera ku murongo wa mbere dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugeze ku murongo wa gatandatu dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko rero bene data bera abasangiye ihamagarwa iva mu ijuru, nimwitegereze Yesu, intumwa n'umuherezi mukuru w'ivyo twizeye tukavyatura, ayoboke yamutoranije nk'uko Mose yayoboka mu rugo rwayo hose, kuko iyo yiyumviriwe ko akwiye guhabwa icubahiro kiruta icya Mose, mu bishimwe ryubatse urugo riruta iry'urugo, kuko urugo rwose rugira urwubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba, kugira ngo abe cyabona cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. Ariko Kristo ayoboka nk'umwana, atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe, natwe tubanirije ubushizi bw'amanga no kwirata ibyizigiro byacu rwose gushitsa iherezo. Mwami abamugisha mu byagire wese, abahezagire bose, abamugisha byinshi tagabanije mu izina rya Yesu Kristo. Nifuza yuko Umwami Imana yo duhezagira cyane twese uyu munsi biri mu buryo buboneka, maze muri ibi byavuze ngo umucunguzi wacu akore ibimenyetso n'ibitangaza, abapfuye basure, abaguye bavyure, abarwayi bakize. Imana iduhe mu izina rya Yesu Kristo, kandi umugabane wacu Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi kandi ibahezagire cyane mwese. Amajambo y'Imana n'amajambo aryoshe gusumba ibindi bintu byose ku isi. Ibintu byose byoturyohera ariko ibihoraho, kandi byoryoha ngo bishikire ubugingo, ariko amajambo y'Imana yo ashikira ubugingo bwacu. Amahimbazwe yaduhaye ijambo ryiwe, muze muribuka mumushimira muti warakoze ko waduhaye ijambo. Amen. Nari kumva amen nyinshi. Imana sije yaduhaye njye ariko yaduhaye twese, kandi yaduhaye ngo idukize. Amen. Imana ishimwe. Bibiliya noneho bivuze neza ibyo ndabifuriza byose biri mu aya majambo ngo nuko rero bene data bera abasangiye ihamagarwa riva mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ese noneho nutavuga amen bibiva muri abo bantu, reka tubisubiremo ngira ngo wari distrait cyangwa distrait sinzi, ariko mubisubiremo mwumve. Bibiri ivuze ngo nuko rero bene data bera, amen, abasangiye ihamagarwa riva mu ijuru. Imana ishimwe. Abantu bamwe, amen, basangiye ihamagarwa riva mu ijuru, basangiye byose. Niba tunezerewe nimunezerwe mwese, dusangire umunezero twese. Amen. Imana ishimwe. Niba twaracunguwe dusangire twese gucungurwa kuva ku Mana. Niba tuzozuka twese, nawe bamwe mu bazozuka mu mapfa, nawe bamwe mu bazozamo. Ureke kwikuba ubuzima bugukuye mu oya. Nuko rero bene data bera, amen, dusangiye umuhamagaro uva mu ijuru. Amen. Tutamagawe n'idini, tutararitswe n'abarevera, tutararitswe ni association runaka cyangwa na systeme runaka, ariko dusangiye twese, dusangiye ihamagarwa riva mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Imana imbazwe. Dusangiye ihamagarwa riva mu ijuru. Bene data bera, naho mutavyumva abo Pawulo yabwira bari basa namwe, bari bameze nkamwe. Frere Paul yabisabera kuko azi icyo Yesu yabakoreye, yari yize icyo Yesu yakoreye abafrere n'abasore. Basangiye ihamagarwa riva mu ijuru. Ntiyashyizeho ngo bene data gusa, oyaye icyoma n'umufrere n'umusore wese yari kumva ko bene se arabera. Ntibibemo
nyugwe mu mutima yuko dusangiye nuko rero bene data bera dusangiye ihamagarwa riva mu ijuru. Imana ishimwe. Tudasangira ibintu byo ngaho gusa ahubwo dusangiye amen ihamagarwa riva mu ijuru. Bene data bera Imana ishimwe. Nimubanze muvyizere mu mutima bese twavanze kuko bisavye ngo abantu bose bari hano kuri mugoroba umwe wese abanze yemere ko mweneze ari uwera. Abazavyemere ko yabikizwe na Yesu Kristo. Mumaze muvyemere nunyugwe mu mutima. Numvuge ngo ndamuzi kw'ibintu ariko ndamuzi kw'ibintu oya birya banzi vyose bidukeneye gushira hejuru ivyo Satani yakoze ivyo umwami Yesu yakoze ni vyinshi kandi bifise agaciro gahoraho. Nimubanze muvyemere yuko ivyo mwasi yadukoresheje bifise iherezo ariko ivyo umwami yadukoreye nibizotugumamo ibihe vyose. Niba warivye uzogera igihe utaciba, niba warabeshe ubeshe ufise umunsi uzohera, niba uzakwigera bwinjira mu bwami bwo mw'ijuru oyase tuzobusiga no kw'isi. Ababeshi, abasambanyi, ibisuma nibarozi tuzobasiga mw'isi, niba nta kibazo bafise mw'ijuru ariko hari ivy'Imana nahaye tuzojanayo. Ariko hari umunezero w'agakiza, ebyo amahoro ava mw'ijuru, ebyo urukundo rwa Kristo Yesu. Ivy'Imana yaduhaye ni vyacu ibihe bidashira n'umugabane w'abatoranijwe. Ivyo bizokwamaho muri asambere. Rero ntibakonsidera ivyo Satani yakoze hako baha agaciro ivyo umwami yakoze. Imana ishimwe. Niba ufise umugabo w'umunyantege mwarure ko ivyo Imana yamukoreye, niba ufise umugore w'umunyantege mwarure ko ivyo Imana yamukoreye, n'umwarure ko ivyo Satani yakoze oya mwarure ko ivyo Imana yamukoreye. Ico catumye Frere Paul avuga ngo nuko rero bene data bera amen nuko bene data bera dusangiye ena celeste manishi dusangiye amagarwa riva mu ijuru. Ese coma umuvyeyi akamenya ati babana banje bahamagawe n'Imana, n'abavyeyi nabo bahamagawe n'Imana, bagahana agaciro mu vyo Kristo yakoze, ntibahana agaciro mu vyo Satani yabakoresheje. Imana ibamugisha. Harabandanije aramajambo ngo mwitegereze Yesu. Amen. Intumwa n'umuherezi mukuru w'ivyo twizeye tukavyatura, ayobokera iyamutoranije nk'uko Mose yayoboka mu rugo rwayo hose. Imana ishimwe. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mwitegereze, fixez les regards. Abandi bamuhanga amaso, muhanga amaso Yesu. Atana kimwe Imana yatugeneye azobura kudushitsa. Mwavyumvise muhava musengera yewe uno munsi sinzandi musengera mutavyumvise ibintu reka tubisubire. Abari mumwitege ko vyose basi bivuge mu mvugo mwokumva mumwitege mubari we muhanga amaso mubari we munerekana nawe ivyo ariko mwitegereze Yesu kuko ayoboka mu rugo rw'Imana neza. Ivyo yadusezeraniye Imana byose umwami wacu azobidushitsako atana kimwe kivuye. Imana ni nziza ni habicwaye. Birakomeje hano muri ano majambo ngo verse 6 ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo kandi urugo rwayo ni twebwe nangwa tubangirije ubushizi bw'amanga n'ukwirata ivyizigiro vyacu rwose gushitsa ku iherezo. Amen. Imana ishimwe. Kandi Kristo Yesu Bibiriti niwe shefu wacu, niwe shefu wacu ariko abera umushefu bandi n'abantu babangirije baba birata ivyo yabasezeraniye kazobibakoresha. C'est ça l'épouse. Wani we mugeni wa Yesu Kristo n'ababa misi yose bishima bati twebwe nahisi n'ikirononekara dufise umucunguzi azoza kudutora akatujana, nahisi n'ikirakena cane dufise umukire yadukunze yamaze gucungura ubugingo bwacu, yararokoye ubugingo
ubugingo bwacu yarabuguze amaraso y'igiciro kinini, azoza burekipere abutore abwambike imibiri mishasha abutubiwe. Amen. Mu magambo make n'umwami, ni chef, atwara abamwizeye. Imana ihimbaza. Frere Paul avuga aya magambo kandi mu Bakolosayi, mu Bakolosayi igice cya mbere avuga n'amajambo meza cyane, aravuga ngo munyangane tuyasome, n'imarayika tuyasome, we ku murongo wa 3 ngo dushima Imana. Abakoze igice cya mbere umurongo wa 3, dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, twaba tubasengera udasiba ko twumvise kwizera Kristo Yesu kwanyu n'urukundo mufitiye abera bose. Verse 7, kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mw'ijuru. Amen. Imana ishimwe. Kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mw'ijuru, nivyo bibategeka, nivyo Imana ishimwe, nivyo bituma mugwana intambara nziza. Ivyizigirwa, kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mw'ijuru. Amen. Nivyo byatumye tuza muri assemblée, nivyo byatumye tunezererwa, nivyo byatumye bituma dukunda abera, nivyo bituma tubanezererwa, nivyo bituma twemera ko dusangiye umuhamagaro uva mw'ijuru. On ne se suit d'aucune manière. Imana ibamugisha. Voilà, c'est ça. Nitwiyanuza mu buryo na bumwe, kubw'ivyizigirwa twabikiwe mw'ijuru. Imana ishimwe. Subira n'umvirize neza. Verse 7, kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mw'ijuru, ivyo mwumvise kera bitavuzwe n'abapastori ba buri nka jewe, ariko mw'ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza bwabashitseko, nk'uko buri mw'isi yose bwama imbuto bugwira, kandi no muri mwebwe bugenza gutyo, uhereye wa munsi mwumviye mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri. Amen. Imana ishimwe rwose, ishimwe cyane n'ubutumwa Frere. Imana ishimwe cyane. Bibiri bivuze ngo kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mw'ijuru. Amen. Ivyo vyizigirwa twabikiwe mw'ijuru nivyo bituma n'abagwaye bandara, bituma n'ababuze banezerwa, bituma n'abashonje babyina, bituma dusangira twese umunezero, bituma n'abantu bose bahuye n'intambara n'ibibazo bitari bimwe bageze muri assemblée banezerewe umunezero utuvugwa, kuko ari vyizigirwa babikiwe mw'ijuru. Kandi bisi atari ibintu byo kuvuga ngo bizova bihinduka, ahubwo byatangajwe mu ijambo ry'Imana n'ab'Imana yadutumyeho. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Bibiri irakomeje ngo bwabashitseko, ubutumwa bwiza bwabashitseko, nk'uko buri mw'isi yose bwama imbuto bugwira, kandi no muri mwebwe bwama imbuto. No muri mwebwe bw'amaso. Ce n'est pas un message mort. Samajambo murambabare gose ndabivuge mu buryo butomoye. Samajambo umuntu ashobora kuza kuri share hanyuma ayatangaze, ari amajambo atagira iyo yakuye, hanyuma azaye kubwira abafrere batangaza abasore ati ntagira umuntu azogaruka muri assemblée atambaye igitambara mu mutwe. Hanyuma umugore wiwe yagwara ibimomoto akamubwira ati ibyo wadutegetse biragoye, bukeye agaca ahindura ati bo nashaka ndabamenyeshe niko mwemwe yambwiye, kandi nagira uzogaruka muri assemblée yambaye igitambara. Ibintu nk'ivyo nivyo Imana yadukijije, amatangazo atafatiye, atavuye muri Bibiliya. Imana yaduhaye ubutumwa bwiza bwavuzwe n'abahanuzi kuva mbere, kandi bwama imbuto muri twebwe no hagati yacu. Umwami ashimwe. Tumeze nk'Abisirayeli bari imbere y'Imana basezeraniye, bari bazi ko ari Imana yabivuze, yabahaye ibyemezo byinshi mu rugendo, bati tuno kuhafata turahemukira nta kabuza. Natwe uyu munsi
kwizigirwa mwabikiwe mw'ijuru Imana ishimwe atageri basuma n'inyenzi abapastori b'abangushi batoza kugira ibyo bavuze ngo no c'est fini c'est serré iri ku kidodo c'Imana isumba byose amen Imana nziza abanika amajambo byashira ngo hariho amazina tuzokwitwa amazina ngo nta numwe arizi atari hawe kuvuga nta muntu n'umwe ashobora kuzoja kurihindura ry'iwanje nanjye nzorimenya ndari hawe nawe uzorimenya uri hawe nibi twabikiwe ibyizigirwa byacu Imana yarakoze yabibitse mw'ijuru y'abasuma bagashika amen kubwo ubutumwa bwiza twakiriye dukomeza kunezererwa dukomeza gukunda tukabubamwo Imana ishimwe rwose cyane Imana ishimwe kubw'ubutumwa bwiza ugenda bwami imbuto duprogressa tutahura tuva mu bwiza tuja mu bumwe Imana ihabwe icyubahiro amen Bibiliya irakomeje ngo verset 7 nk'uko mwigishijwe na Epafura uwo dukunda umugurano mugenzi wacu niwe mukozi wa Kristo wo kwizigirwa abagaburira ibya Kristo mu gishingo cyacu kandi natumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mwemu amen sembereye Imana yabucyubahiro kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu mufise amen yuko atari urukundo rw'umubiri Imana ishimwe mumbabare rwose uyu munsi mubyumve neza si urukundo rw'umubiri Imana yaduhaye oyaye si urukundo rw'abagize icyo batumarira si urukundo rw'abo twumvikanye si n'urukundo rw'abo twahuje ni urukundo rwajanye Kristo ku musaraba yagiye iyo azi ibibi by'abanyakibi rujya rukundo niko rwasizwe mu mitima yacu na mwemuyera si urukundo rw'abo twahuje uwo tudahuje tuzoca twamana uwo tudahuje tuzoca twamana oya si urukundo rw'abagize icyo batumarira oya ni urukundo rwajanye Kristo ku musaraba rwa rundi rwamujanye agiye kuzira abanyakibi cyanditswe mu Baroma igice cy'ibiri murabizi Imana ihimbaza Bibiliya irakomeje muri ano majambo ngo maze mubihawe n'urukundo kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mwemu amen l'amour qui vient du Saint-Esprit urukundo rukunda abansi babo ruhezagira ababavuma rugirira neza ababagiriye nabi urukundo rwihanganira byose rurenza ko muri byose Imana ishimwe rutanezererwa kugabitanya kw'abantu jamais urukundo rudatangaza iby'abantu urukundo rwihanganira byose ubwo niko rukundo rwasizwe mu mitima yacu na mwemu yera Imana ishimwe Imana ngo niwe yatumenyesheje Epafura niwe yatumenyesheje urukundo mufise mwahawe na mwema icombe muri ino asambure mw'iki gitondo buri wese yasengeye ngaho Imana ikamusukamo ubwo rukundo duhabwa na mwema rwa rukundo rwihanganira abanyabyaha rwa rukundo rwifuza ko bose bokizwa rwa rukundo rwemera ko twicaranye bose arabera rwa rundi rubona nabo twabonye ko amakosa tukemera ko Yesu abeza rwa rundi nyene rujya niko ruzotuma tuzamurwa tukaja mu ijuru Imana irubaye mwese mu izina rya Yesu Kristo amen cyo gituma natwe werege twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo muzuzwe ukumenya ivy'igomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'imwemu amen c'est merveilleux c'est vraiment très merveilleux siniko ndababwira ngo muzure kumenya Bibiliya yose sibyo basomye n'abatazi gusoma nabo barimo n'abantu badatunze na Bibiliya nabo barimo ahubwo bibivuze ngo natwama tubasengera kuvuye tuvyumvire namwe yuko rwa rukundo rwasizwe muri mwebwe namwe natwe twama turabasengera kugira ngo muzure kumenya ivy'igomba no kumenya ivy'imwemu amen nimube abanyamubiri ngo barongowe n'ishari barongowe n'urwamo bavugishwa n'ishavu bakoreshejwe n'inzigo Imana ibibakize habwa
n'umunezero n'amahoro n'ubwizigirwa n'ubugwaneza n'ukwirinda n'ukwihangana kandi ibyo ngo nta tegeko na rimwe ribihana. Imana ibibuzuze iturinde nanjye umufurere n'umwe yonatsitazwa n'uburyo namuravyemo. Oya, Imana ibindi yambe kugira mu maso heza hubaka abambonye. Imana indinde gutsitaza n'umufurere n'umwe yobabazwa n'uburyo ndamuvugishijemo. Imururimi rukebwe ruvuga ibikuza abavyumva bose n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana indinde kumviriza urusaku imbe kumenya ivyo Imana igomba ibitwuzuzemo hamwe n'itampebera. Amen. Nitukeneye kunezeza abagore bacu gusa kuko nabo sibo bonyene bahamagawe, tunezekere kunezeza n'abagabo bacu gusa. Hapo Bibiliya yavuze ngo bene data bera dusangiye ihamagara riva mu ijuru. Imana ibahe kwemerana nk'abatoranijwe nayo batakibabaye ibyo Satani yakoresheje abantu, ariko banezerewe ibyo Kristo yadukoresheje. Kandi umufurere akengera uwundi, urya arakenye je ndatunze, urya ntiyize je narize, urya niki undi niki, urya yambaye n'undi yambaye. Ivyo byose nta na hamwe biri mwihamagarwa biva mu ijuru. Haraho nabisanze narabasanze ngo bazabambaye neza, abandi bambaye nabi, abandi bari parufume, abandi banuka, abandi no dusangiye ihamagarwa bene data bera, dusangiye ihamagarwa riva mbinguni. Imana ibibuzuzemo mwese mw'izina rya Yesu Kristo. Siro na frere, Imana ibahezagire. Amen. Verse 10 kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu. Imana ishimwe. Mumunezereza muri byose, mwama imbuto muri byose. Imana ishimwe. Inziza Imana yacu kandi nivyo Imana byayiteye kurungikira ubutumwa bwiza mwizeye. Icyatumye Imana irungika ubutumwa bwiza nuko dushikiriye intumbero. Ibi Pawulo yasabiye Abakolosayi ati ndabasabira ibyo nivyo byatumye Imana natwe itungikako ubutumwa bwiza. Ingabo zose z'ijuru zarungitswe iwacu, iby'ubutunzi bwo mu ijuru, ingomero zo mu ijuru zose zaruguruwe kugira ngo la richesse insondable de Christ itugeremo. Imana ishimwe, Imana ishimwe hose. Byatumye Imana itanga ibyo byose ifise kugira ngo agakiza kadushikire. Amen. Imana yarakoze. Abamarayika bari ku murimo, abakerubi bari ku kazi, amaraso ya Yesu ari ku kazi, mwebwe w'Imana ari ku kazi. Ijuru ryose ryarabaye deploye, ryararungitswe kugira ngo nawe ube mu vy'Imana byuzuye. Abade bose batsindwe, ibyaha byose bitsindwe, ingwara zose zitsindwe, inabi yose itsindwe, ese vaincu byose byaraneshejwe igorogota. Ubutimba mahoro y'Imana isumba byose, umwami nawe kwinjizemo bibe umugabane wawe n'umuntu wo kwifata minenebwe, kuko n'ijuru ntiryarifashe minenebwe. Ijuru bwaryo ryakoresheje ingufu zidasanzwe kugira ngo agakiza tukabemwo tukagumemwo mu izina ry'umwami Yesu. Imana niguhe kubifata iguhe kubifata ngo rukwiriye. Bibiliya irakomeje muri aya majambo meza cyane ngo verse 10 toujours kugira ngo mugende nuko bibereye ab'umwami wacu, mumunezeza muri byose, mwami imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwizwa no kumenya Imana. Amen. Imana ishimwe. Mugwizwa no kumenya Imana, les qualités de Dieu. Amen. Mugwizwa no kumenya uburanga bw'Imana. Imana n'urukundo. Amen. Aho umunezero niho Imana ikorera. Une atmosphère céleste, ikirere cyamwe kiremwa n'Imana isumba byose. Mugwizwa no kuyimenya. Mbese yodukiriza abagwayi ryari? Izobadukiriza turi mu munezero w'agakiza. Mbese izotuzamura tumerewe gute? Tuzoba twigiriwe habe na gato. Tuzotuzamura n'abazobara agahamo, n'abazobara ibyago n'intambara n'izindi ngorane, izotuzamura turi mu munezero w'agakiza. Pawulo ati mwami munezero, ndabisubiye mu
byatumye Frere Elia anezerwa nuko bamwakiriye neza ngira Elia wisebwe neza umugore ati tumwubakire icyumba cyo hejuru tuze turamufata neza neza tuze turamugaburira abonye uko bamufashe bari mu kirere kimwe nawe ati ariko aba bantu n'icyiza babikoreye n'ingene twari tugowe duca muri ino nzira tuvana duca tubakoreye natwe Imana ishimwe agatima karazanywe n'ibyiza babakoreye hanyuma ndewe ntaca mu Kenya ati twebwe kuri ngaha mu rugo turya neza amafaranga turafise ariko nta kindi ngene twarabuze akantu uwamenga babivuze nk'ako umengo umuntu w'Imana n'ibintu atoshobora twebwe vraiment icyo twabuze ntaco nobishoborera keretse Imana yonyene mugabo vraiment Frere musaba kugenza nikora hageze ibirasohotse Imana ishimwe kubera bamwakiriye neza n'Imana inezererwa aho bayakiriye neza igakorera ibikorwa aho bayakiriye neza inezererwa kuguma niba mushaka kugumana natwe inezererwa kuguma aho bayakiriye neza namu Jésus Christ est le bienvenu Bible ivuga ngo ndi kurugi ndadodora umugurura ndinjiriwe usangire niko Imana imeze none natwe Imana iturememwo ubuzima bwayo ku buryo isanga iri lo bienvenu tuyihaye ikaze iwacu bigume nk'iminsi yose muhira ubu wifise uti murarabe neza imfura zavuga ati muzehe urakumbure washyize amaraso mu gishima ryanyu ntufine kuko imfura zirabona umwirijoro karabaye imfura nizo zavyitwareka ko nizo zari ziramukiwe gupfa imfura zabwira abavyeyi mugende ku gishima rya muzehe nimuryama mutashizeko imfura zari zigowe icyo gihe maze Imana yasanze abamarayika basanze hari amaraso mu gishima ryango maze Imana ikaharengana imfura zikarokoka zabona iz'ibikoko zitazi n'iz'inkoko n'imfura z'inkoko n'iz'impene n'iz'ifarasi zikarokoka kuko bashize amaraso ku gishima ryango ese cyoma n'umugore wanje akanyibutsa ati umva muzehe turyame turi mu kirere cyiza kugira ngo Imana ize kudukingira abasuba maze umwana nawe akavuga ati muzehe umviriza rero kugira niba tumenere bavaca mucumbi wane ntibakimene turirimbe dushime Imana turyame turi mu kirere cyiza kugira Imana idukingire n'uwiga muri karatiene murabimwigishe kuko Imana hiro bienveni niko iza kurinda Imana ibakabire mu ngo zanyu ibakabire mu kazi kanyu ibishaka gutera imbere hamagara Imana ibinduwe muri assemble no mu rugo no mu kazi niyo turi hose n'izina ry'Imana no muri maternelle babimenye no muri Sunday school bavyumva bamenye ko Imana ahinezerwa kuba nihikora ibikorwa turayishaka nuko nibe muri assemble nibe ni wacu mushaka kwidukiriza abandi mbere ko dusenga nimubanze muze tuje mu kirere cyayo sawa twihane ibyaha byacu dutunganye imigendere yacu maze tuheze dusabe umwana wacu Imana yaretse mukize mu izina ry'Umwami Yesu ubwo buzima nimubeho turishu iminsi yose kuko uko bitwararika ushira amaso mu gishima ryawe niko dukwiye kuyitwararika natwe Imana ibimpe mu rugo iwanje n'iwawe mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe Dieu vous bénisse mushobozwa n'ubushobozi verse 11 mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri ngo mwihangane bose amen ntimurambirwe Imana ishimwe mwihangane bose ntimurambirwe ibyo byarakoze kwa Bisirayeli byarabononeye ntimurambirwe Imana ishimwe mbese mwabyumvise ntihagire nijoro na rimwe cyangwa umurango n'umwe muzokwibagira ibyo ariko mubibere maso kuko Imana dukeneye kwidukingira turakeneye Imana kwidukingira nta yindi dufise nta bundi burinzi dusigaranye mu isi tutayishuwe byose byarananiwe nta kiriho
ntakiriho. Nanjye umuntu yibesha ngo hari ibintu byo dukingira bihari, nta biriho na bimwe ku isi, keretse niba mudakurikirana amakuru, nta biriho ntabyo. Isi yose iri munsi ikirere kigaragara, nta kintu kiriho cyo kigira abantu cyaboneka keretse Imana yonyine. Imana yonyine niyo ishobora kuzigama abantu yonyine. Ndabibasubiriyemo yonyine. Ntihavuga ngo perezida wa Amerika ararinzwe na kagisase bakaba bamuhejeje, ntihavuga ngo perezida wa ararinzwe na kagisase, ntihavuga ngo papa ararinzwe nibo bamwerekeye. Ibintu byose twese turiho kuko Imana tutararangiza akazi twatumwe gukora, hanyuma itujane gusa nayo ni Imana ishimwe ko nous avons la protection divine. Dufise uburinzi buva ku Mana isumba byose, kandi Imana ibuduhe, kandi kugira turinde ni ngombwa tube turi mu kirere cyayo, ni mu kizigame. Bibiliya ivuze ngo mwihangane rwose, nimurambirwe no kubibamo. Kandi umunsi muzorera Satani iminsi yose ibiri Imana, umwanya wose ubu mubigiranye umuniko. C'est ça? Mubigiranye Frere, atamunezero ufunzwe nuko duhatse. Dufise bonne santé. Oya cyane twamenye mu ishuri cyane oya. Numunezero w'ibyizigirwa tubikiwe mu ishuri. Numunezero w'ibyo twasezeraniwe. Twabe twibuka ko Yesu azogaruka. Aje gutora twebwe. Haba tumushira. Nubwo shaje Yesu azogaruka. Nubwo ndebye Yesu azogaruka. Nubwo nkenye Yesu azogaruka. Nubwo muraniwe Yesu azogaruka. Nubwo bose banyaze Yesu azogaruka. Kandi Yesu arankunda. Amen. Twabe dufise icyo kintu mu mutima. Ntiturambirwe. Nanjye umunsi tuduhebera shetani ngo turaba umuhebeye wiwe. Oya, iminsi yose ni y'umwami wacu. Twaba tumukeneye, tukagira ubutabazi bwiwe n'uburinzi bwiwe. Turazi aho yo dusanga akatwemera. Imana ishimwe. Dieu vous bénisse. Verset 12. Mushime. Que Dieu soit loué. Mushime data wa twese. Yabashoje kuraganwa n'abera umwami wo mu muco. Amen. Nahimbazwe byose. Murane mushima muti data wera. Naho nga mu Burundi no kwifuje kuja kwa muri Amerika, ariko hasumba handi ni mwijuru. Hasumba handi ni mwijuru. No kwifuje kuja muri Australia, ariko muri Australia naho hari ibyago byinshi. Hari hasumba Frere, Imana ishimwe. Ibi byago biri kwisi, ingorane ziri kwisi ntawo zirongera zigenza. Bamwe bumva ngo batewe n'amazi, hafa abantu bangana gutya, ahandi ngo batewe n'umuriro. Ni isi y'amazi afumatera hateye umuriro. None hamwe ahira abahetse, naho amazi yabava muri amazu, ahandi umuriro wabaturiye amazu, ahandi hari intambara, kandi wose n'abakire bacane. Ariko Imana ni nziza, mwishime. Yadushoboje kuzoraganwa n'abera mw'ijuru, yadushoboje kuzorama mu bwami bwo mw'ijuru. Nashimwe. Yadushoboje kuraganwa n'abera umwami wo mu muco yarakoze. Tumushimire cyane. Sante kumuzore muzotere ko arasaba ngo Eglise yacu nziza zoje tubatsimya mwese. Hama mwanduruke mwaduka mengana amagogo abatego pastor wacu mwiza. Navyo Imana biturinde. Ngana muririmbe n'abadiakoni ngo abadiakoni bacu beze mukabarimbe. Ariko mushime. Haleluya. Mushime data wa twese. Yadushoboje kuraganwa nawe iyo mpembi ntikabafate yo gushima abantu. Muzokwame mwica Imana iturinde gushika Yesu agarutse. Gushika Yesu agarutse. Nimuzobe nk'ababandi arabona numvise ngo yo pastor arabonye abo bantu ibyo ntibikabi wacu. Habwo twese turabafere turi bene so. Aho gutinya pastor yo wasosera arabonye ntibikabe. Imana biturinde. Habwo twebwe wacu habe igitinyiro dutinya Imana. Habe igitinyiro dutinya abantu. C'est son frère. Nabera tuzajya agakiza. Tungana tuzohabwa ingabi impano imwe mw'ijuru. Imana ishimwe. Mushime data wa twese. Mushime data wa twese. Mushime umuntu. Uno munsi ni mukuru, ejo azaba ari muto.
no munsi ariho ejo azoba atakiriho, uno munsi ni mwiza ejo azoba ari mubi. Umuntu niko yaba ameze, ariko mushime Data wa twese yadushoboje kuraganwa n'abera umwami wo mu muco uwe yadukoreye ibyo. Haleluya. Soma hepfo havuze ngo yadukijije. Haleluya. Ubushobozi bw'umwiza nahimbazwe. Ubu twari tukivuga ngo ijisho ku yindi, iryinyo ku rindi, ingere ku yindi. Oya, yarabidukijije ibyo, yarakoze nahimbazwe, Imana ishimwe, nishimwe cyane. Jende Frere, aya majambo n'ay'ukuri n'ay'Imana isumba byose, yadukijije ububasha bw'umwiza. Yarakoze, aratugobotora hariya twari tubohewe mu kwifuza kubi, mu macakubiri y'amoko, muri politike y'umubiri. Yadukijije kwifuza k'umubiri, aratuvanayo. Nashimwe cyane. Atujyana kuraganwa n'abera. Hepfo ati yatwimuriye mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Izaba ite déplacé. Yatuvanye ku kibuga cya Shetani, ahari inzigo n'ishari n'urwango n'amanyanga n'ibindi bitari bimwe n'ibindi byinshi ndondonda hano. Aratwimura tujyana dans l'amour, sur le terrain de Christ. Haleluya. Ku kibuga cya Kristo, mu rukundo rw'Imana, mu kwihangana, mu nda nziza, mu rwaneza, mu guharira n'abatadusabye imbabazi, niho yatwimuriye mu bwami bwa Kristo. Turanezerewe no guhaba, aho niho hacu. Imana ishimwe, rakoze, nihimbazwe twimuriye. Izina ryayo ryubahwe. Frere, Imana nishimwe rwose, nishimwe cyane ku mirimo myiza yadukoreye. Tuzokwame tumushimira ibihe byose. Vraiment, il est merveilleux. Mushime Data wa twese, nahimbazwe, nashimwe rwose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Verset 24. Igiye kurangiza kuri ano majambo meza. Verset 24. Colossiens 1:24. Imana ni nziza ibihe byose. Mushime. Amen. Yabashoboje kuraganwa n'abera umwami we. Il vous a rendu capable. Niwe bitugize, si ibyacu, niwe biduhaye. Tuzokama tumushimira ibihe byose. Que cette semence puisse germer, urwo rubuto rumere mu mitima yacu. None 24. Nezererewe amagorwa yanje yo ku bwanyu, kandi byasigaye ku mashwa ya Kristo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje, kubw'umubiri wiwe niwo shengero. Ibyo nacikiye umukozi, nk'uko nahawe n'Imana ubwiriza bwo kugaburira mwebwe, kugira ngo nkwize ijambo ry'Imana rishitse ryuzuye. Imana ishimwe. Niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose, ariko noneho ryahishuriwe abera bayo. Imana ishimwe. Imana yarakoze. Ibanga ryari ryarahishijwe by'uko abanyamahanga nabo bazokizwa, noneho ryarahishuwe. N'abanyamahanga nabo bafise umutima nka wa wundi w'Abisirayeli, bafise imico nk'imwe y'Abisirayeli, basubijwe ku rufatiro rw'intumwa n'abavugishwa n'Imana. Ntibasubijwe gusa mu majambo, mais même la pratique, le même esprit, même wa wundi yari muri bo niwe ari muri twebwe. Imana ishimwe. Wa mwemwe yari muri Ananiya aja kubatiza Sawuli, kandi yari ababera icyo duha natwe tukagenda gukorera ibyiza, tukipfuriza agakiza iminsi yose, abatwipfuriza urupfu. Maze nibaza nabo tuzonezererwa. Amen. Byari bigoye, ariko Ananiya afise mpemu yera, Imana yamutegeka ngo genda umubatize. Maze aramubatiza mu izina rya Yesu Kristo, ibyawe bikaragaje ku maso bimuvako. Iyo mpemu yari kuri Ananiyasi niyiduhe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Tuyipfurize icyiza gisumba ibindi byiza, abantu bose batwara, maze Imana ibazane ku gakiza. Izoba ikoze mu izina ry'Umwami Yesu. Birakomeje cyane rwose. Amen. Verset 27. Ab'Imana yakunze kumenyesha
biraryoshe iyo abafurere babitahuye rwose banezerwa cyane ab'Imana yakunze nabo Imana yabonye ko apana yabonye ko babemeye ab'Imana yakunze kubamenyesha ubwiza la gloire. Amen. Imana ishimwe babandi Imana yakunze kumenyesha ubwiza bw'ibanga ingene ibiri ku ubwiza buri ku bamarayika ubwiza buri mu ijuru buzoba no kuri twebwe twambaye umubiri. Est-ce que vous l'aimez? Natokunda umwami Yesu yarasengeye ngaha ngira nta nakumwe azobakimukunza ariko numva binezereje cyane ngene ubwiza bwose buri mu ijuru buzoba ku mugeni wa Yesu Kristo umugeni w'umunyamahanga. Ibyo byose mbese baranezerewe je sinige mutanezerewe basirika ndababwira uwo ntiza kuruka nk'abamarayika byonyine abandi bituze je muze mubona nagutse ngeze muri Amerika muri we yanditse ati uwo muruza umuntu akamuduza ku munara nanyigururiye aruherere kuri Tour Eiffel mu Faransa hanyuma washaka ntaze kunyururutsa ce niberayo ariko noneho tweho mwonyihera gatonya gusimponjo nk'imwe baha Frere Paulo akaduga gashika mu ijuru rya gatatu. Mbese woza hano mizuti muzi nyene Frere Branham yagezeyo akabona abafrere n'abasere bose bangana. Manshima yabonye bose buzi urukundo rw'Imana atakintu na kimwe c'umwanzi kiriyo bose abafrere n'abasere azabona agasere kamusimiye ku bituka n'ijene ako ngo yagashikanye kuri Kristo gafise imyaka 82 aragakecuru akaramubwira ati ngaha twageze kuko ubutumwa watwigishije. Amen. Jambo watubwira nicyo cyatumye mba jeune éternel ndumujene atazosubira gusaza. Frere Branham baravye wese umubiri we bucumba ngo ntiyifuza gusubirayo. Imana tigenda nyabona kuko utararangiza imirimo yawe mw'isi hariho bajewe bataravyumva na twebwe twese abo bose ntiyari bwababwire none Imana ishimwe haleluya natwe twavyakiriye umwami imbazo ab'Imana yakunze yabikoranye ishavu yabikoranye kwikura ahubwo yarabinezerewe yakunze kumenyesha ubwiza bw'ibanga. Amen. Imana ni nziza nishimye rwose ab'Imana yakunze kumenyesha ubwiza bw'ibanga ingenda abana b'Imana bo mu mahanga yose no mu ndimi zose no mu moko yose bazoteranira bose mu ijuru bakamera nk'ikiyaga c'irahuri. Amen. Baririmba indirimbo y'abamwagazi. Amen. Bavuga bati tiye baho Imana ishimwe ibitsibo byacu tubimutera ku birenge yambaye ibitsibo mu mutwe azokwitwa umwami w'abami umwanzi w'abaganza umwami wacu Yesu Kristo nahimbazwe yabidusezeraniye kandi agiye kwiduha vuba. Imana ishimwe ab'Imana yakunze kumenyesha ubwiza bw'ibanga. Verset 27 wisevre rivugwa mu banyamahanga nibyo Kristo. Amen. Ari muri mwebwe mbese nyina ari vyiza nibyo Kristo qui vit en vous. Amen. Imana ishimwe. Ndabona abantu hano batarategwa nari mu rushinge rwa extensiline ndababona nababonye hano batarategwa nari mu rushinge rwa extensiline umuntu atara ngo rushinge rumanuka wumva barugutera no gisusuze wumva imitsi yose nengera turitse mama rashero ngira abizi barugutera wumva nta numwe twenga Frere ngo reka bidatwenga ngo ngume nitaba telefone bagutera extensiline bariko baragutera imitsi yose turitse nawe bari nyoko azoza guhamagara uvuga ngo mama ngo banze urindire runo rushinge banze rugeriye ruja n'ubutini. None hano nabonye abantu batega urushinge rw'ubutumwa bwiza mugabura bagwaye naho wabarwaye ugira ivyizigiro. Amen. Umuvyizigiro
Il est l'espérance, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Nigo Kristo muri mwebwe ivyizigiro vy'amahirwe vy'ubwiza. Voilà, niryo Kristo ari muri mwebwe ivyizigiro vyo kuzoronka ubwiza. Nashimwe. Haleluya. Niwe Kristo ari muri mwebwe. Amen. La paix, la joie, umunezero, amahoro, urukundo, kwihangana, ubugwaneza, ivyo nivyo Kristo muri mwebwe, nivyo bizobatera kuzohabwa ubwiza bw'Imana. C'est vrai. Imana ibahera. Imana ibahezagire cyane. Mwaguruke tuyishimire. Ni hapo cyubahiro tazoshira. Amen. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani. Imana ishimwe. Kandi nawe mwami wacu akunezereze. Akunezereze. Akurememo ibyizigiro bizima. Que Dieu vous bénisse. Munezerewe ibyiza twagiwe mu ijuru. Amen. Mwebwe mwese abera. Amen.
ubwiza bwawe bwinshi wadusitseko tunagushimiye n'ubwo uzodusukamo ubutunzi n'ubwo bwose kuko ari wowe ugaba urugo rw'Imana ni ubwacu n'umugabane wacu gucungura n'abacunguwe bose bavyawe n'umwe mwami uhabwe icubahiro muri wewe ariwe wadusutsemo kandi uwo mwemu ibyo yamana urukundo n'umunezero n'amahoro n'ukwirinda n'ibyizigiro n'ubwizigirwa data turagusabye ngo bitwuzuremo iminsi yose ibyo bitabo byose mwisi bimire bineshe ibyo umwasi byose aguteza maze twamane nawe twimurirwe mu bwami bwawe ariyo tuguma iminsi yose turindiriye kugaruka kwawe urakoze neza rya babera bose buzuzemwo ubutunzi bwawe kuko ari ibikoresho mu maboko yawe aba ari wewe ubikoreshereza bose twese hamwe turakwiyeguriye mwami turemereze umuzigo wawe ku mutwe ku maboko ku maguru hose mwami tubimbohe imibiri yacu n'imitima yacu n'ubugingo bwacu byose hamwe bibe ibiboshwe na Kristo Yesu yakoze ubitugabire umugabane wacu gushika Yesu agarutse mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibamugisha mu byagire babishireho